abandi bakunzi b'imico n'akaranga banyakaranga namwe mukunda kuryoherwa ishirahamwe Dicobu rifatanije na radio televiziyo by'igihugu Rtnb byarabateguriye isabukuru Dukunde Uburundi ritegekanijwe ku itariki 12 Myandagaro uyu mwaka nyene ibirori bizobera muri arena. Uyo munsi ibirori nyezina bizokugururwa n'umurisho kama w'ingoma ndetse n'imigwi ndangakaranga nka amagaba, komeza karanga, lakozwazo. Hazoba hishikiye n'abaririmbyi bakaranga nka Auguste Burundi ariko arabica bigacika mu makungu ndetse n'umugwi Legimo Music. Hazoba hibereye na wa mwigeme yivuga amazina mu buhinga bwa none Pascalinda na wa mugwi mukunda cyane wa Ninde. Nayo babahinga mu gutwenza nka Mutima Lokomedie na Kibonge Clapton yamuka mu gihugu cy'u Rwanda bazoba twenza n'imbavu za Timigaga. Kwinjira n'amafaranga 30,000 mu bibanza bisanzwe, 50,000 muri VIP, 100,000 muri VVIP. Ibirori bikazogyoshwa na DJ Isar kuva muri Runtown DJs ari kumwe n'umugwi wa Arena Band. Tuzotamba n'ibirato bitabuke n'isinyiganyike. Dukunde Uburundi tubukundisha abandi.